mu mwaka w'ibihumbi 2040 dukeneye Umurundi, Umurundi wese yifise. Simvuga ngo atunze ngo ageze yifise. Kuba wifise no kuvuga iki? Uburya neza. Kuba wifise ubu ushobora kuronka akantu kose wipfuza. Inzu nziza. Utegeza kuronka aho ubaheza. Urumva wariye, urafise aho ubaheza, ufise isuku, wambaye neza. Ugwaye urivuza, za ngwara zitagira mvura ntizazikiza zakorera kubera ufise isuku. Uzoba ugwaye ushobora kwivuza, umwana wawe aja kwishuri kurondera ubumenyi. Uvuze uti nshaka kuja gukora ikintu, ushikayo dufise umuyaga nkuba, dufise amabarabara. Hamwe Umurundi yumva ko aroraniwe. Mwebwe rero sinobaremereza ndababwira ngo Umurundi ngo buzoba bumeze uku mu bihumbi 2040. Nkubwira nti wewe mu bihumbi 2040 uragira isanamu yawe kugira utangura urugendo rwo gushika. Nkubu kavuga uti ndarahiye kuvubu sinzosubira gusuma. Ukavuga uti ndarahiye sinzosubira gusuma ahubwo nzoshora. Hamwe mwese mushora ngaha mukaburugura. Hagaca haza kugura abinyuma yibuhumuza. Kuko uvuga uti twe buhumuza turatunze twebwe ntitugisuma turigaba tukigaburira ahubwo tugaburira abandi. Abinyuma y'ubuhumuza bagaca baza gusuma. Nabo kumbe ntaho babijani wabo nabo nyene batunze ntaho ugisuma. Duca tubivyegeranya vyose tugaca dushora hanze. Ya mahera mwirirwa muraririra. Ntimuzamuyaza. Twafashe ingingo yuko amahera azokora mu mwaka ategerezwa kwerekana ico yakoze. Umuntu azi ko ari kinebwe. Abe arimenyereza gukoresha isuka yiwe. Umuntu azi ko akorera igihugu adakorera igihugu yicaye. Abaramenyera agira amabavu nk'ayagwanje. Abaramenyera amabavu kuko amahera y'igihugu ubu ntidushaka uzoyarya ateretse abene igihugu ico yabakoreye. Kubera iki? Ntidukeneye imfashanyo twebwe. Tuzosaba ingurane tuzoyiriha kuko tafise amaboko. Tuzoyiriha. Uburundi ubu tujya rutangure kwiyumvira inge dukora amahinguriro. Niha intumbero yo ku mwaka w'ibihumbi 2024 uzohera dufise ihinguriro rihingura ivyuma mu butare bwacu.